mwese mudukurikirana nikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 17 Kigarama mwaka wa 2025. Mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu bice vya Muyinga na Kirundo, mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hakanye gusumba handi ni Imwaro hamwe n'Imuramvya mu ntara ya Gitega, ibipimo vyo kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Naye hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ibipimo vyo kuri degrees Celsius 28. Mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 50 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 z'umugoroba. Amakuru atekanye kiremwa ateguranye Wejo agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana na Hejo.